tugomba tuyage kuri iri jambo Imana igize iminsi yashize mu mutima wanje muri ino minsi. Imana igize iminsi nyigisha kw'ishengero ry'uno munsi turi mu minsi yitwa iminsi imeze gute. Iminsi mibi, mbega tuvyumva kumwe. Iyi minsi murabona ko ari mibi. Imana igize iminsi nyigisha ngo twigishe ingana ishengero rigomba kugenda muri iyi minsi yitwa mibi. Ingana ishengero rigomba kwifata muri iyi minsi yitwa iminsi mibi. Yesu nashimwe cyane. Iki gihe Paulo yariko arandikira ishengero ryo muri Efeso, iri ni rimwe mu mashengero yo mu gisagara, kandi amashengero yo mu gisagara murazi yuko ibihe byinshi bikunda kuyacako. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero yabandikiye bino agomba kubabwira ingene abantu b'Imana n'abatarabi abantu bari mu ishengero canka bizera n'abatizera ko badakwiye gusa. Yesu nashimwe cyane. Muri iki cete ciwe yagerageje kubabwira ku matema atandukanye, aho yababwira yuko bo baronse ubuntu bw'Imana, ababwira iby'ubuntu bw'Imana ko bwabashitseko, gutyo babitahure yuko bamaze gukugwa ahantu bagashigwa ahandi. Ugiye kuraba yababwira ikintu cyo kuva mu macakubiri, kuko murabizi neza mu gisagara haba imice myinshi, abo usanga Imana yarahezagiye bagatunga cyane, icyo kikabatera gukengera abataratunga. Abo usanga barize amashure menshi, icyo kikabatera gukengera batize. Abo bose usanga baba mu gisagara, ababwira iki kintu cyo kwitandukanya n'amacakubiri, ababwira yuko bobaho nk'abantu bose bareretse ubwami bw'Imana. Ikindi yabigisha kwitandukanya n'umuntu wa kera, ngo bave mu muntu wa kera hanyuma babeho nk'umuntu mushasha, icyo bita icaremwe gishasha. Yesu nadufashe cyane. Iyindi nyigisho yababwira yuko bakwiye kubaho agakiza kabonekera mu ngeso. Yakunda kubigisha bati umukristo akwiye kugira ingeso zimuranga. Akababwira ati izi nizo ngeso zikwiranye n'umukristo. Ugomba kwitwa umukristo uzubeho gutya. Akabereka ingeso zikwiranye n'umukristo. Ikindi yakunda gushimikira ko muri no shengero cyari ikintu kijanye n'umubano mu bantu b'Imana, mu bakristo, uhereye mu rugo, uhereye ku mukozi no kumukoresha, uhereye ku muntu wese azi neza yuko ari umuntu w'Imana ingene yobana n'uwundi. Itemero dufise no munsi muri izo ni inyigisho mu nyuma yasozereko ababwira iby'ibigwanishwa. Ababwira ati ikintu rakizobafasha kugira ivyo byose muzobishikire, mubeho uko bibereye umukristo, mukwiye kwambara ibigwanishwa. Yesu nashimwe cyane. Aha twasomye ijambo ry'Imana hejuru hari iby'ibigwanishwa, ariko twasomye ijambo ry'Imana duhereye hagati ya ku murongo wa 13 rivuga rero ngo kubw'ivyo. Iyo tuvuze ngo kubw'ivyo bisigura yuko hari biri hejuru. Ibiri hejuru zari intambara z'umukristo, aho Paulo yababwira ngo mukwiye kumenya abo tunigana muri iyi ntambara y'iminsi mibi. Tunigana n'abantu bitwa bakuru, tunigana n'ikintu cyitwa imwemu mbi. Izo zagwiriye muri no minsi yiherezo, izo ziriho, muzozibona kandi zishobora kuba zarashitse na hano. Yesu nadufashe cyane. Aho usanga ibyo mutigeze kubona uno munsi mwobibona. Yesu nadufashe cyane. Ashababwira ati kubw'izo ntambara ziri imbere yanyu, kubw'ivyo bihe bibi, kubw'iyo minsi mibi, umuntu wese yambare. Yesu nashimwe. Nagomba tuvugane twambare. Yesu nashimwe. Aha nagomba ngo tuvugane ko Imana ivyuye ikampiza inkomezi, ko ntagiye mu bitaro. Reka tuvugane twambare. Yesu nashimwe. Nagomba tuvugane iri jambo ryo kwambara. Iminsi mibi irambarigwa. Iyo umuntu atamenye ibihe ngo amenye ingene akwiye kwambara, uca usanga urugamba rumutsinze. Yesu nashimwe cyane. Aho abasoda bo bitahura cyane, iyo ibihe bigoranye uzosanga adatemberana n'inkoho ya sharijeri imwe.
uzosanga yazifunditse zikaba nyinshi. Yesu nashimwe cyane ko ashobora kurasa sharijeri ya mbere igahera akongereza iya kabiri. Yesu nadufashe cyane. Niri jambo ryo kwambara nagomba tuvugane muri uyu mwanya. Umuntu wese amenye ngo ndi mu rugamba, nkwiye kumenya ingene nambara. Nkambarira urugamba, nkambarira iminsi mibi, nkambarira ibihe bigoye, kuko turi muri byo. Umuntu atambaye byo muhitana, umuntu atambaye wo murondera hiuka habura. Nico gituma Imana itwinginga ngo twambare. Umuntu wese yambare ibigwanishwa, yambare ibintu bishobora kumutuma yohagarara neza mu rugamba. Dusome Samweli ya mbere, turaba umuntu yambariye urugamba. Turaba umuntu yambariye urugamba. Samweli ya mbere, ariko umenye teme mfise niyo ivuga ngo twambarire iminsi mibi. Samweli ya mbere 17, dusomeho imirongo itari mike. Mwarimu Odasi nashike hano simpave marutukomezi twanje ndiko ndasoma naza aranyunganira. Samweli ya mbere 17 umurongo wa 31 utushikana 54. Samweli ya mbere 17 duhere ku murongo wa 31 tuzagugarukira ku murongo wa 54. Dawidi yica Goliyati. Bumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli, araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sawuli ati, ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati, ntiwoshobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data, hakaza intambwe canke idubu, kigasahura umwana w'intama mu kuku, twaca tugerekerana nkagikubita, nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana nkagisumira urusakanwa, nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri vyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atako aravuga ati, Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zidubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati, nuko genda, Uhoraho abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngo arabe, kuko atabimenyereye. Maze abarira Sawuli ati, bisi nshobora kubijana, kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, araheza ahitana inkoni yiwe, ashitse ku kagezi atoramwo amabuye y'imburungu 5, ayarokeza mu isaho yiwe y'ubwungere, kandi yari afise umugozi mu ntoke wo guteresha ibuye. Nuko aja guhura na wa Mufilisitiya. Wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi, uwumutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi, aramwitegereza, aramukengera, kuko yari akiri umwana w'umusore, kandi yari inzobe w'umunyakaranga. Wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati, mbega ugira ngo ndimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati, ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati, uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi,
kandi imivyimba y'ingabo z'abafilisitiya ngira ndayigaburira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana kandi ikoraniro ryose limenye yuko uhoraho adakirisha inkota canke icumu kuko intambara ari uhoraho kandi niwagira abagabure mu maboko yacu. Nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi, Dawidi arabandanya ariruka atumbere ingabo z'abafilisitiya ngo ahure n'uwo Mufilisitiya nyene. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe akura yibuye ariteresha wa mugozi arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga rimwiteramwo aca yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Maze Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru asumira inkota yiwe ayimusokora mu bwubati aramuhohosha amuca izosi. Maze abafilisitiya babonye umuhizi wabo apfuye baca baratemesha. Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi zishira urwamo hejuru zikinegiza abafilisitiya zibashitsa i Gati no ku marembo y'Ekuroni. Abafilisitiya bagenda barahindikirana bakomeretse ku nzira ija Isharayimu kurinda bashika i Gati n'Ekuroni. Abisirayeli baraheza bava inyuma y'abafilisitiya baragaruka basahura insago zabo. Maze Dawidi afata umutwe wa Mufilisitiya awujana i Yerusalemu, ariko ibigwanishwa byo asiga bibitse mu ihema ryiwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu aguhezagire. Dusomye amajambo menshi twagomba kuvugana. Burya mu buzima bw'umwana w'umuntu ibihe ni bibiri. Hariho iminsi myiza hakaba n'iminsi mibi. Kandi iminsi myiza ntikenera ibigwanishwa. Iminsi myiza niyo kuririmba, iminsi myiza niyo gutwenga, iminsi myiza niyo kudibama, iminsi myiza niyo kumererwa neza nyene. Yesu nashimwe. Ariko kandi ruhande y'iminsi myiza hariho iminsi mibi. Kandi iminsi mibi iyo umuntu atayambariye biragora. Aha cari igihe izi ngabo z'Abisirayeli zari zihuye n'iminsi yitwa mibi. Iminsi yo gucokogwa, iminsi yo kwifatirwa mu gahanga, iminsi yo gutitugwa, iminsi itaryoshe. Yesu nashimwe cyane. Iyi minsi umwami Sawuli vyashitse ku ngoma yiwe yaragize amagorwa, kuko iminsi mibi ntivyari bikenewe ko imara igihe kinini ku muntu. Vyari bikwiye ko iminsi mibi muvako akaja mu minsi myiza. Ugize amagorwa ukaba umutware wo mu minsi mibi, ubutware bwawe bugira amagorwa menshi. Sawuli yarondera ingene ubutware bwiwe bwova mu minsi mibi bukaja mu minsi myiza. Acarondera abomutabara. Namye mbwira abantu hariya kwiteba ntihari impwemu zitamenyekana. Yesu nashimwe. Ariko zimenyekana hageze. Mu gutora abamufasha mu kuva mu minsi mibi, ivyiyumviro vyiwe vyamurongoreye ku bantu bahambaye. No muri bene Isayi bavukana na Dawidi harimwo abantu bari barizi ivy'igisoda nabo babamwo mu bo Sawuli yiyegereza ngo bamufashe kuva mu minsi mibi bayirenga. Ariko ngo baragiye baragerageza, umwe wese agakoresha ivyo yize. Iminsi mibi ra, iminsi mibi ishitse mu bantu uhereye hejuru ugashika hasi usanga bose bajunje. Yesu nashi. Usanga bose bajunje. Dawidi yari umwana mu bahererezi muri bene Isayi. Sawi wamubwira ati ndagomba kumenya gakuru kaba kugwawe.
bagiye kuraba ingene botabara igihugu. None rero egeranya ingemu ubashire, hanyuma uzonzanira agakuru k'ingene bamerewe. Yesu nashimwe. Dawidi ngo ashitse aca asanga abantu bose, uhereye hejuru, uhereye ku mwami Sawuli, ururirimbo ni rumwe. Nta korasi gitegwa. Ishengero rigeze mu mageragezwa, ikorasi ni imwe. Uzoza ryari Yesu? Urumva ubuzima bwabananiye, bagomba ngo Yesu aze bagende. Ariko azoza hageze. Dukumbuye iwacu mwijuru, haleluya. Izo ni ikorasi z'abantu barambiwe n'isi, iminsi mibi irembeje, ariko tuzogenda hageze. Ntucunyarukana Yesu ngo aze azanywe nako karimbo ko gucura intimba. Yesu nashimwe. Dawidi ngo ashitseyo asanga ururirimbo ni rumwe, uhereye ku mwami Sawuli n'abajene biwe n'abahanuzi biwe. Turagowe, 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 niki kizodukiza Goliyati, turagowe. Indirimbo z'iminsi mibi nizo. Dawidi mugabo mu mutima wiwe ntihadudubiza iyo ndirimbo, kuko yari yambaye remeyi rora. Haleluya. Dawidi kubera yari yarambariye iminsi mibi, mu mutima wiwe hariho amashimwe. Uri Mana nyamana, uri Mana mana, uri Mana mana, uri Mana, uri Mana nyamana. Akaririmbo ka Deliverance ko muri turago, ari muri turago abandi bariko baravuga Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo bakumvisa akana gato, nababwiye ngo hari impwemu zitamenyekana ariko zimenyekana hageze. Kari akana gato mubo Sawuli yari kwiyumvira ntikarimwo, ariko shaka ari kambaye, kari karambariye iminsi. Yesu nashimwe. Haleluya. Hanyuma rero kumva iyo ndirimbo yo kuguma muri turagowe ntiyoguma iririmbwa mu Bisirayeli. Ati none ibi bintu nibiki? Ibi nibiki ko numva ntoguma ndabibamwo? Erega na harakanya gato ndumva ibi bintu bimbabaje mu mutima. Ndumva bimbabaje ntivyogumuko. Ati nibiki? Ati hatwaragowe akakaririmbo tukaririmba kugamagogwa. Haraje urugatanya gwitwa Goliyati, hano mu mwanya ruhava ruza. Rugahagarara hajya rukadutuka, rukaducakora. Natwe ntitugira inkomezi, turagwitegereza imbere yago tugasha tujunja tuti turemeye kuganzwa nyakubahwa. Ushima umuntu ari mu minsi mibi aza yemera ngo Imana izimbona, Imana izimbona. None Mana ntumbona. Agaca junja kabinjika ibitugu. Dawidi ati none ibi bintu mubona twabire kuko jewe ndumva mu mutima tutobire kuko none umuntu yobakura ati ega n'umwami yaravuze yararondeje ko yarabonye yuko ategeza kurondera ico bita motivation kugira ngo habone kubo bakura ko Goliyati. Ati yavuze yuko mbere azomushingira umukobwa wiwe. Ati no kuri ibyo bintu jewe uyo mukobwa ntamutahana. Ko nambaye kandi ndumva yuko nambaye, erega uwambaye aravyumva. Inyiganyize wumve ko wambaye. Yesu agohezagi. Umuntu yambaye aravyumva ko yambaye, nutambaye aravyumva. Erega ari umuntu asakumba no mu gusenga ukumva ko asakumba bitagira isoko, mu mutima atambaye ukavyumva. Dawidi yinyiganyije yumva arambaye. Hanyuma rero mukuru ati we wagahunguwe, urabona ibyo umenyereye kuzuri baraguza ubaza subira muhira. None hari icyo mvuze, ndakunda umuntu w'Imana.
umuntu w'Imana agirwa no guca bugufi. Yesu nashimwe. Nagiye kwivuza ku ivuriro ry'iwacu rijya ryo muri Kripa ngwaye, hanyuma rero Imana ishira ku munzane. Urabona umuntu yivuzaga siwe yigerera umwanya wo kubonana na muganga, hanyuma rero muganga aranyumviriza uko n'umuganga wacu urumva aranyumviriza arampima ibipimo, hamwe nsohotse ku muryango nca nsanga umupagani ahagaze ku muryango. Hewe ngw'ibyo bintu byo kugenda mugatebana na muganga ngo bibaza ko ari wo mukeneye wenyene, ngo ayo manyama yanyu ngo wabigize uku. Mbabarira nyakubahwa, mbabarira ngweka ngo ibyo bintu ngo yaza ko twabikweme ngo hana amakofi no yagukubita. Niki n'igipimo kwe ni none ga nyakubahwa, rega natevye nyene mbabarira, yasanze nambaye. Mbabarira natevye, muganga aja yumva indi ruhanze. Muganga stari acara soka ati wa mugabo ivyo butagira ico wuba, umugabo uramusanga mugwiwe ukamwifatira mu gahanga nkuko uyu uramuzi. No ya muganga ntakwiye kumenya jewe natevye, none ntubona ko namutebeje yababaye, wewe subira yabwo nyarutse uco wakira uyu nyene. Nyamugabo acara kanguka abonye muganga asohotse ngo nuwahe ati reka ahubwo. Nagiye numva muganga telefone ati rega wa muntu aragusavye ikigongwe, erega bandanije ambwira ngo ndagusaba ikigongwe. Iyo adahurana nambaye nubona ko ibara ryari riguye. Erega iminsi mibi nuko n'abacokoranyi bari muri yo. Iminsi mibi yuzuyamwe ibintu bigoye, abantu indiscipline batagira indero, no mwishengera abantu bakifatira mu gahanga pasito. Yesu nashimwe cyane. Nagiye guhanura umuntu yari ko araca mu nzira mbi, birambabaza, yari umuntu w'umukuru. Erega abakuru barabaho. Jewe rari Imana ikimpamagara mu bintu vya mbere yambwiye ngo ndagutumye mu bakuru. Hanyuma rero bakamutinya, akifata nabi bakamutinya, mu nyuma ndagenda. Rero ndakubarire, none wewe ugomba kuzoja muri gihonomu. Ateka none kugenda nabi ngurumva ngo bica bingora, ngo kandi rero ngurumva ngo biragoye. Ntumvirize rero naho bigoye, umuntu w'Imana aguma ari umuntu w'Imana. Hanyuma rero nari nzi ngo biraheze ndagenda. Hanyuma rero acarantumira, yari umukuruga. Iyo tuvuga abakuru murumva ko ari abakuru nyene, ntihazogira umuntu azohendwa n'ubukuru. Ibyubahiro byo mwisi nta nico bimaze, igikuru nagakiza. Arantumiraga ndagenda, nti n'umuntu akeneye umukozi ngira heca ambaza. Ngiye nshitsi urazi iyo yanzimanye, yamye ngo pastor ngo ndakwanka nkongera ngakwanka, ngo urashobora kuza kunyifatira mu gahanga ngo sohoka. Nariko naho nsohoka n'ahantu hasigaye umuvumo, urashobora kwiruka. Umuntu wese yirukanye umukozi w'Imana nta mahoro yagize, kandi nta mahoro uzogira wanyirukanye. Nca ndigiye, nagiye mbona bukeye aza kundondera ngo rega ngo umutima waciye ubura amahoro, ngo mu rugo harabura amahoro, ngo abakozi barabura amahoro, ngo kubera ya mahoro warungiye ko mbuze, ngo none rero ngo munzoza ndabubaha. Yesu nashimwe cyane. Mu bintu Imana yansigarije mu muhamagaro, Imana yambwiye ngo genda, ngo ko wumviye umuntu azokwifatira mu gahanga nzokwiyereka. Yesu nashimwe cyane. Uyo mutegetsi yarandondeye bukeye ngo garukana amahoro mu rugo. Watura amahoro mu rugo rwanjye, wasize ubwiye ko ati amahoro nogira n'ubu ntayo ndagira. Iminsi mibi Dawidi yari yarambariye iminsi mibi. Abajije bakuru we bakamwirukana, niyahereye aho yaragiye kwa Sawuli ati hari ijambo numvise aha rivuga yuko hari ibintu bigoranye, kandi ngo hobone ku muntu abatabara, ngo mushingira umukobwa wawe akaba umugore wiwe. Arakitegereza, haje abantu gabaragayana. Wewe ama wibazaga ngo ubwenge bwawe busa n'ubw'Imana. Erega Imana ntiraba nk'abantu, iyo abantu badugije Imana iramanura. Yesu nashimwe. Jewe arambonye naho ko barakana kambariye ibihe, n'ukuri ntakaramutsa neza n'amaboko yose, kuko turafise abana bamaze kwambarira ibihe bavyambariye. Yesu nashimwe cyane. Ngize iminsi muri formation y'ugwaruka ndababwira ngo murakwiye kwambarira ibihe byanyu muzobirengane neza, muvyambarire.
umuntu yambarira ubukumi bwiwe undi yambarira ubusore bwiwe azoburenganya adahemukiye Imana. Yesu nashimwe. Kandi bariko barambara, turiko turiga kimwe n'ikindi ngene twokwambara birembeje. Yesu nashimwe cyane. Niryo jambo ngiranye iminsi. Arakitegereza. Agakana karakunda kuyuma. Urabona umuntu w'umuvyeyi ari gihagira n'impuhwe atabana nkawe ndabafise mwa. Atuyoga ntugira ngo n'umwana nkakujya kwa abana muhora mukinuka batera umugere. Ushobora kuba uhora ukubita ubundi bwana mungana. Umugabo uyo wumva duhagaritse umutima si bwa bwana. Yamenyereye ku bantu uhereye kera. Arafise experience. Yesu naje. Nawe ati nanjye ngenda kubwira experience fisi. Erega si ibintu nadukanye nanje. Ibyo nabyo mbwira by'ubwana, erega nta bana tugwana jewe. Ariko jewe kuva kera nakuze ndi umwungere. Kandi urazi ko amashamba yinakomeye. Ibikoko bikazeyo urazi ko harimwe amadubu. Yesu nashimwe. Ibyo rero ndagiye bihora biza gutora umwagazi. Duca tugereka. Nkacica. Ikigomba kunana nkagifata urusakanwa. Uracira ntucira. Hari ibintu bita kajiginya. Kero ugomba guha umuti umwana yanka umuti. Cyanda gifata kajiginya. Uracira ntucira ati dusabana ikigongo. Ndawurekura nawe ntunyice. Ati Imana rero yagiye inkoresha ivyo. Ikantabara mu madubu. Ikanyambika umwambaro wo gutsinda idubu. Uyo mugabo iramunkiza n'ukuri. Arakitegereza. Ati basi kubw'urukundo rw'umuvyeyi reka ndakwambike. Ndakwambika ibintu niyagutera umwami udashobora kugushikira. Arakambika navyo urabona nta nibiro kari kifite. Arakambika kagize karaterura. Ati nyakubaho. Ibintu navyo namenyereye vrema. No muri ivyo wumva natsinze amadubu sinarinda kwambara ibi. No muri izo nsinzi wumva ibi bintu navyo nahora nambara henyambura sigara nivyo bintu. Karavyiyambura. Nagomba ndababwire turakwiye kugira ibyo twiyambuye kugira ngo tugire ibindi twambara. Hari abantu bambaye ibinyamubiri bakibaza ngo bizotsinda iminsi mibi. Undi mugabo yari yarize theology nyinshi. Hanyuma rero impwe mu mbi ziratera ajaja kuzana urupapuro rw'umutsindo rwa doctora muri theology. Ngo mwamwe mu mbi ngo murambona ngo ndi docteur muri theology. Mwambonye. Ndagufinze ibyabaye. Zara mutabaguranye na kaga papuro kiwe biramomagura nawe biramumomagura turubuka riruka ati yo ndapfu. None bagira ngo diplome niyo yirukana impwemu mbi. Ataco wambaye. Sa erega rero abantu bambara ibiboneka bakibaza ngo nibyo bizobatuma kurengana iminsi mibi. Iminsi mibi twambara imbere mu mutima. Umuntu yambara mpwemu yera. Umuntu yambara ibigwanishwa byose Imana itanga akumva ko bifise. Ubundi ibindi byose umuntu yovyambara bigacika utuyabara. Umuriro uje tugaca ducika twose tukagenda. Yesu nashimye. Ati ibi bintu rose byo no kwambara to nyambura. Hari ibyo dukwiye kwiyambura. Tukiyambura amafyeri n'amanyama. Iyi si imyaka y'amafyeri n'amanyama. Ni imyaka yo guca bugufi gushika ku itapi. Turiko turajana. Uhereye kuhambaye n'woroshe. Ni imyaka yo guca bugufi kugira ngo twambare. Yesu nashimye cyane. Arabikura acagenda ngo aho yamenyereye kwambarira. Yesu nashimye. Ubonye umuntu yataye aho yamenyereye kwambarira aratsindwa nta kibuza. Dawidi yaraza aho yamenyereye kwambarira. Yaraza ugwambariro gwiwe ngo hari hepfo akajabuka agashika mu mwonga. Haleluya.
hariya ngo hari amabuye, hariya hari ibyo atoramo. Yesu nashimwe. Nagomba dusubire tumanuke. Urabona abantu muri no minsi bamaze kumenyera kudibama, ariko iminsi ni mibi. Muri no minsi abantu bamenyereye kuryoherwa, ibiryoshe byaraje. Abantu bagomba gutunga gakiza kagasirimu, bakambara vraiment na en fait. Nibyo bambaye. Ibyo nibyo bambaye. Undi muntu yaraje mu rusengero, numva ariko aragorana na protocole hanze. Haji wabaye umutambyi ntawe umurorerezi. Numva ariko aragorana na protocole. Ndaraba nkatuma barimu ibi bintu biragorana nca ndasohoka. Nuko gwa muntu ruki, nubwo iki. Ngo urumva uyu mugabo ngo ariko aravuga ngo nitwamwicaritse neza ngo none aratashe. Urumva abantu dutunze gapazito. Jewe mwari mukwiye kumpa inyegamo, none rero ndatashe. Iminsi nk'iyi waba mwishengera ugomba ivyo sa Yesu nashimwe. Iminsi ni mibi, iyambure kuri ibyo bintu bikuremera, iyambure ibyo bintu isi yakuremereje, ahubwo n'isi iraremereza abantu. Ubundi muntu ngo yaraye abaye nyumba 10, aje atangura gusiba muri korale yabaye nyumba 10. Hanyuma rero muri korale baramubaza bati kutakiza, ngo kuva badushinza ry'amabanga vraiment tusigaye dufatirwa. Kuva badushinza ry'amabanga. Ntuze nyumba 10. Baramushinza amabanga. Bikaba ibintu bimuremera, ubu nyumba 10 bwaramuremereye. Nibwo ariko aragendana muri iyi minsi mibi. Iminsi mibi na nyumba 10 asigaye agomba gufatirwa, asibe mu bikorwa. Yesu nadufashe cyane. Iminsi ni mibi, ambura ibintu byose bikuremera muri no minsi. Urabona abantu bararemerewe, bagomba kwiyumva, niko gakiza kuno munsi. Ariko mumenye iminsi ni mibi. Dawidi yavuze ngo ibi bintu reka ndavyambure byondemera, byombuza gutsinda iminsi mibi. Nivyo tumi iminsi mibi no irengana, byonsinda mu minsi mibi. Nagomba ndababwira abantu batambuye ibi bintu, iyi minsi mibi igiye kubahita. Yesu nadufashe cyane. Iruhande yo kwambura, umuntu akiza kurondera mu gwambariro gwiza. Yesu nashimye. Erega mu gwambariro ni mu gukorana na bene data. Siko? Mu gwambariro ni hahandi mu bikorwa by'Imana. Mu gwambariro ni hahandi abantu bamanuka. Umuntu wese none harazi yo yambarira. Yesu nashimye. Aho kuri inkomeza urahazi. Aha naje ndahazi. Ugira no janja kuri izi ntebe mwampaye ngo ndi pasitori ntambaye. Nkacangwa ngo iyi minsi no irengana. Nkacangwa ngo ibikorwa no bikora. Oya. Yesu nadufashe cyane. Dawidi ngo acaramanuka, aragenda arambara, abantu mu gwambariro gwiwe, ibintu byamufashije gutsinda Goliyati niyo yabikuye. Aragenda ngo atora amabuye 5. Yari afise n'isaho y'ubwungere, iyo yajapfa ntiyahibagiye. Yesu nashimye. Umviriza bene data ndababwira ikintu kimwe. Dukirizwa mu ishengero kandi duhezagirirwa muri cyo. Sivyo? Mu minsi heze nakoranije abategetsi mfise mu ishengero ko ndabafise. Hanyuma ndababwira nti umviriza ngoma ndabigisha iteme yuko duhezagirirwa mu ishengero. Nimba muhezagiwe mwoca muti ishengero, uyo muhezagira Imana izobaka. Kuko duhezagirirwa hehe? Mu ishengero. Badusigaye dufatirwa. Intambuko gacihinduka. Aje mu rusengero gaca gomba intebe nziza. Nziza. Yesu nashi. Dawidi acarambara n'isaho yiwe y'ubwungere
agumizako. Nagomba ndakubwire umugisha wose woronka isaho y'ubwungere uzugumizeko. Turiko turajana. Jewe nsengeye kuba umuvuga butumwa naraciye mu ishure rimwe ryo kunyigisha ivy'ubwami bw'Imana n'ivy'ubwami bwo mw'isi. Ni ukuvuga ngo navuye muri society nyubaha, urumva umuntu atanga ingurane n'umuntu akomeye umuyobozi ajejwe ingurane n'umuntu akomeye, bisagara byose baza bati nyakubahwa nyakubahwa, na bamwe muri mwebwe ndababona mwahora muza mudodora muti nyakubahwa. Hanyuma rero ntanze umuhamagaro njanja ku gipimo, uyu munsi akantu nahora ngira ko karapfa, nategerezwa guherekeza pasiteri yagiye gufasha ikanisa. Hanyuma rero urumva nije nari mfise matrikire ntoya, nategerezwa guca nikoresha koshi ya pastor kuko nta hanyuma rero ako nagira koko kapfuye, nategerezwa guca ngenda yikoreye ngenda n'amaguru, sivyo? Nakora mu bwiriza bwa hano ku Mugomere ni haruguru, agatambuko ko kariyo nkaca mva rero hajya ku Mugomere tumanuka duce hajya mu isoko muri babakomeresa bahora bafukama impande y'ibirongo ndabaha ingurane, bambona nikoreye isakoshi zibiri, icuya gicaha kindi gicaha hajyaga indaha y'umupasiteri nuko mukunda kuyibona iri mu ishakoshi iraremereye, irimwe impuzu zose azokwambara mu mwanya azomara mu butumwa n'ibitabo n'ibindi hajya umupasiteri yikorera ibiremereye kuko yikorera ibiremereye nyene, hajya ntugire ngo atwara ibitaremereye. Yesu nashiye natwara ibiwahutse kuko atwara ibiremereye, nani ibintu bizofasha ishengero iminsi nazomara yagiye. Nanje sinari naramenyereye kwikorera ku mutwe baranwa. Yesu nashiye. Hanyuma rero abantu bose baciye bavombaza ngo murabe ngo ibarajyaguye ngo ya icuya kimwe kiriko gicaha ikindi gicaha, izo siryatibiye n'iy'ibitabo n'iy'iwanje. Nsanga bahambaye n'aborosha abana n'abakuze mw'ibarabara kuva ku Mugomere gushika ku isoko no kuri pariki, abantu barahagaze mwenga murabe nga yanga twara kubariyesha nguza kukabona. Urumva ari imvugo usanga zimenyerewe no mw'isi ngo abaporoti bazogukorerako. Yesu nashimwe. Hanyuma rero pasiteri agaca agira impuhwe ngo rega twavyibagiye ko tugucishije muri societe ikuzi, zana ibyo bitabo ndabitwa nteka birambereye ni jewe nyene yo kubitwara kuko urutonde niko ruvuga. Umuntu yagize ingona aca avuga ngo amfete jewe nabitwara. Tugeze mu isoko hora hamwe hari koraniro ryaba bakomeresa bose isoko iraremura ngaya ngo wataye banki ngo ugiye muri ibyo gashi ibyo uza kukabona ati zara ndagutwaze ntoya, turagenda turavuga ubutumwa ndagaruka kandi ntacyo nabaye. Yesu nashimwe. Kandi ntacyo nimirije kuba. Yesu nashimwe. Dawidi yibutse ko aguma ari umwungere. Iyo uja hose ugashika ugomba ukaduga ayo mabati ugashika hehe, isaho y'ubwungere ugumizeko. Turiko turajana duhezagirwa hehe. Yesu abahezagira. Iyo saho y'ubwungere rero na ya nkoni yiwe na ya mabuye 5 ngo yaraje, wa mugabo aramwitegeza ati huhu wanyisimbwa intozo ko ariyo baragize inkoni jewe ngo ndakubagira ibisiga.
ingo ndakubagira ibisiga. Atumviriza wa mugabo wewe ugira upfe, Imana igira ikugabure nabibo. Jewe hari Imana nabonye yanzigamiye he mu bwunge. Yesu nashimwe. Kandi iyo nyene je ndayumva ko iyi minsi mibi igiri irenganya abisirayeli. Haleluya. Banshingiye intahe y'umuntu umwe, hajya abantu bambaye ni byiza. Barambwiye umuntu yari yarambaye, turi mu ijambo ryo kwambarira iminsi mibi. Uyo muntu yari yarambaye, kandi umuntu yambaye ni sawa. Iyi minsi mibi izi gusange wambaye. Hanyuma rero jewe sinkunda abantu baza barazana udukete mu burongozi, harabusanga ari udukete ducivuto. Yari shengero rira ahantu impande y'abapfumu n'abarozi. Hanyuma rero umurozi ngo acayandikira ikete abarongozi. Hari ku ishure ririko mwari muri teriko pasteur. Hanyuma rero bararyandika bati kuri nyakubahwa mwarimu, iyo nduru mwama muri ko murandenza iminsi yose, narabaretse muca mwiva inyuma mukundenza induru. Ndi umupfumu naka kuwa gatandatu mukinjira nzoba ndaho, mwese nzofyeta. Kaga kete gashikira kuri protokole nguyo akazaniye mwarimu kugasoma bimwanka munda. Ati jewe gabasha ubwa mbere ishengero norireka rikaza, mugabo kandi ujya mupfumu barazi ko akaze bose, no muri site baramuvuga ko nisaza korora. None ishengero bazobura ibihindi gita bizogenda gute? Acakoranye inama yiwe y'abajenama. Atumviriza rero tugomba turekura ishengero. Mugabo ariyo message twagomba twigire hamwe ishengero kugira ngo turirekure dufatiye hamwe programme. None mwabajenama ehe naka yanditse kete. Ahagana aho mubona inzego ziri mu ishengero bose ntibambaye kumwe. Kandi abambaye gose bakunda kuba bake. Nico gituma jewe ntemera demokrasi mu ishengero ngo dushira hashize benshi. Oya, naho yoba ari umwe arashobora kugira ukuri mu bantu 100. Hanyuma rero abajena bati uvuze ngo ni nakati ya jewe ndakuye ko ntazoza mutaraje no kubwira ishengero. Jewe sinzoza. Abajena batuvuze ngo haca abajena mingiri inyuma yo kutazoza gusenga. Mugo arasigira nk'abajena babiri bati none gabasha. Iki gicaniro kuva gitangura hani kirazima. Idarapo rya marihungabana mwijuru. Noneho bukera atakariro katse nga Imana izotubona gute? Tuzoboneka nk'abantu bato. Ati uraza wawupfe. Bati sawa inama ko yanse guhuza akaje kubishira muri assemblée générale tubitware mu ishengero. Mwarimu aragaruka ati shengero ry'Imana akaga kete dufisaka kandi siko na wa mupfumu waho hiyo naka. Naka yanditse turago tibanze yavuze ko gatandatu tuje gusenga azofyeta. Mwarimu ukigeje cyaho ntituzoza. Bacha bavuga ngo ntibazoza. Mwarimu ati sawa ko bihurijwe hamwe n'ishengero turabahaye konje ryo kuwa gatandatu nimuzoze. Yari mwarimu atambaye. Yesu adufashe. Koko nta mwongo buri sati bidahizwe. Yesu nashimwe. Hanyuma rero urabona hari abantu bava ku rusengero bakagira igikorwa ciza cyo kuja gusuhuza abagwaye. Hari akana kagwaye, mugabo kari kagwaye ku mubiri, kari kambaye mu mutima. Baraja kugasuhuza. Rero hari abantu baryoherwa no kuja gutwara inkuru mbi. Na wa mupfumu bati hewe ikiyate wanditse bari dusomeye kwa gatatu tuzosenga. Nimuze muza ngo ndabereke. Barisomye hego barisomye. Mugabo bavuze ko rutazoza. Uzoza nzofyeta. Umupfumu aca yinzira mu cyumba ati ndatsinze. Kwa gatatu ntibazoza. Nyakana rero bagasanga mu bitaro. Ati namahoro tego buke biriko biraza ndiko ntora mitende. Urabona umuntu akirimwe mpemu yera arabaza inkuru zo ku rusenge
ati none mwebwe mwashoboye kuja ku rusengero je randi mu bitaro ku rusengero n'amahoro ati nta mahoro sha wa mupfumu naka wahajya yatwandikiye ikete none mwarimu yari dusomeye aha twashitse ku kintu kimwe ko tutazosenga nyamwana aja yumva agati subiramo iryo jambo ati tuzose ati muganga ndakize nimba ari iyi nkuru nsanza ndakize karakana gato kuramwe iziserumu n'ingoga ndakize kuramwe n'ingoga ibi bintu sino bigumana ngaha mu bitaro kuramwe serumu kari karambaye hewe ega nakana gato karambara Yesu nashimye kwambara ntibirinda urugabo runini nakana gato karambara muganga arakuramwo serumu gaca gakorokera ku cete ati kumupfumu naka ikete ryawe twararibonye urazoza uzodusanga Yesu nashimye umupfumu uri mushikiri ati uyu muntu arabesha havuye ngo abantu bambare yuko no mu nama y'ishengero bavuze ko batazosenga uyu muntu ninde mugabo araperereza cyamenya ko ari kakana acaja kwase ati hewe na mwarimu w'ishengero yavuze ko batazosenga kajya kana nzoga turitsa nk'isazi nk'igipurizo kajya kana ka ngo yantuga turitse nje kugahanura ati mwana nico cyagukuye mu bitaro taranakira uri kuraje gusombora ufata ipapa ndakubahura bizi mugabo kubwira ijambo se nkene impanuro mu bindi ndakubaha mugabo ijambo se nkene impanuro mbere ko kana gaca kaja kwa mwarimu ati nyakubahwa mwarimu urana umwana rimwe nkemuyeraga naho mwarimu vyo mugora aguma mwubaha nka mwarimu nyene hari umuntu bigora akabona umenga yaraye bimeze neza Imana yamugendera ngo mwarimu sindabona avugishwa Yesu nandu ariko umwana mwiza yambaye neza mwarimu yubaha nka mwarimu naho yogira intege ko si wamuhamagaye Yesu nashimye yarahamagawe kandi yamuhamagaye iramuzi nyakubahwa mwarimu umbabarire nyakubahwa urazi ko ndakubaha mwarimu unkundire kuwa gatandatu nzobe ndi hajya mu rusenge ati we wari mu bitari gitangazo ryavugwa wopfa ati mwarimu nukuri je nopfuma mpfira urugamba gumukiza hako nzopfa nabi umuntu yamaze kutubuza gusenga nzofuma ndahagwa bazobwe ngo harabaye umuntu yitangiye ishengera carapfa ati mugabo Imana nizigi nizoreka ngo iyo ico gishinga ntahe kibi kivugwe mwari batega naje navyumva uko mwana naremerewe n'ishengera yagishengera hari remera umukozi twebwe ishengero ryarigeze kuturemera mu Rumonge batubwira bati Satani igeze mutaraheza ibyo mwigisha tuzoba dutashe shira isaha hajya mbere tuzoba turayira umuntu agendera gura isaha baza bararaba ko Satani umunsi ndayikorora wamenga nasaze umunsi ndayikorora wamenga nasaze nubu ntayiriko murazoza ntayiri hari gishengero remera abakozi Yesu nashimye hanyuma rero uyu mwana carate ati rero mwarimu uzontiza ingoma atego ati jewe rero nzoca nje hajya mu nzu y'abashitsi mwana nzoba ndiko ndakurabira hajya mu idirisha ry'inzu y'abashitsi atego urakoze nyakubahwa mwarimu urakoze Imana iguhezagire nimba kana kari kambaye ariko abuno munsi wanga mwarimu nta nkomeza afise ntagira mpemu yera ahubwo sinzi nubwo bwari niyo yabukuye n'umuhamagaro wawe uraba umuntu atambaye ganiko avuga ntagira fire abantu bino minsi batambaye bagenda ari hurururururururu ivyo baseka byose ni hurururururu baseka ayo muntu yambaye aragira gafire
sibyo umuntu yambaye aragira agafira n'umunwa usanga wambaye ega abantu bambara hose n'umuntu ukagira gute ukambarira iminsi mibi urazotemberera abakirisu biki gihe uzobasanga muri uzomenya ko batambaye ku munwa. Hanyuma rero uyo mwana acavuga ati mbere mwari mugenza aza kuwa gatanu mwijoro ndaharare ndabwira Imana ibyiki gicaniro yashize ngaha nikizozima atego ati ngoma ngiyo n'umurisho wayo kakana kakadodi ngoma kuwa gatanu mwijoro Imana urantabara urabona jewe ibintu ndabitumwe n'ishaka ry'igikorwa cawe nta n'ubwibone burimwo aha n'ukuri nta n'amanyama mfise Imana urabizi ibi bintu kandi nivyakoreka sinzovyirata ni wewe hamwe mu bucagucagu rwa rugabo rugaca ruza gurupfumu iterabwoba ngiryo urushato rw'ingwe amahembe inzogera muriho abakuru rusengero muriho wamwati turiho ingo turiho nokuri turiho ko numva urumwe waho ndagufyeta tingo naje ndagufyeta Yesu nashi ruregereza nati Imana uraraba Mana uraraba ahaga ni wewe uraraba muriho turiho ingo hegereza hambanze ndakubagira ibisiga wantake bwawe hegereza hanyuma rero mwarimu wawe ari kwidirisha ariko araraba ibibi ariko ni mwarimu nakakana kaguma kamwubaha nkande uraza kuraba ico mwarimu yari ategereje gukora nawe mwibango giye ntugire ngo ibi ndiko ndabivugira ubusa. Hanyuma rero ruraza uko gwegera ariko tutondurugamba twese tuje mu ntambara ingoma gariko aravuga cara kumazi satana kiriho ahagaze imbere yacu n'abadayimoni agomba kuducivuta yamarazo uko haleluya uko niko kunesha kanesha isi yose kwizera kwacu haleluya fa kwambara hewe naho iminsi yabaye mibi tugwanana n'uwanesheje uri ku ruhande rwacu yaranesheje. Hanyuma rwa rugabo ko iyo ndirimbo yavuga igakubitira mu mutima ruca rutangura kumva icuya kiraje nyarupfumu rutangura kumva icuya kiraje rwaharavuga ngo muriho ingo ndakwereka wanake bwawe hamwe rutamaje nko mu muryango nkaho wa mwana nawe arahati Yesu fata iyo nake bwawe fata niro kuvana ubwo nyene ngo ruca gwirenga nko kubiri mashi ate mwarimu nyaruka mwarimu acaraza hari ibya mwarimu hewe nahogira mwemu hari ibya mwarimu hari ibya mwarimu asharaza arakura ko gwarushata tari yakura ko zanzogera tari nago riko ruratuzwa tuze twavuye mu myonga twavuye hariya byadutumye ngo twugara ishengero none turapfuye abakirisu bari hafi batumviriza iyo nduru nabo nyene bacura sokoroka amasengesho avugira kuri gwaruga barusengera bati banza urindireshe nibikatega shatani yari yantumye ngo nugara urusengero none turahatswe nyine mugo ntugipfuye urakize none bihana gute nihane nibyo ni byakakana
nibyo kwande kwa mwarimu none mwarimu nimba bavuga ko byari wacu usimbira ko ngira ndagwihanishira urugabo bazoba bavuga ko jereje nagwiha ewe undi mwarimu ngo yakorokeye ku bageni arabaraga ati aho urasoma pastor sindahaza urahasoma urabe ko bifata ibi bintu bifite caractère spirituel bitari ibyo ubona aho uzobikora ntibizofata bifata wahe ngo uhora ubona aho basoma nawe ngugira uhasome wowe uhasoma nkande hari icyo mu mategeko twita karite utakaje karite ibyo ukora byose ntibifata tina para karite ubikora en karite doki wewe gwagwamwo byose ndashoboye abantu ubundi banunzi ntibyashoboye n'abagwaye nzabahamagara nje ndagira nti vugira ku mutima Imana irakubabarira avugira ku mutima ibyo warabitumye muzane mwari bamutunganye niwe yabitumye ni ntumwa yabyo Yesu nashimwe sa akakana naragakunze karagahezagirwa ndakunda umuntu yambaye ngeze iminsi mfise teme hariya mu Rumonge kuyiteba yitwa gukura hagiye utunze umuntu atakuze nk'ikidebire cyaburiranye kabura ubwenge wamanira mu mutima umuntu wabatirije kuva muri 70 akaba gikorora inkonda mu buryo bw'imwe ukabura icamwa ciwe namagogo turiko turiga kimwe ku kindi turabe ko twokura ishengero rigakura tugatunga abantu bakuze n'ubwana butoya bugakura mu buryo bw'impwemu turiko turavuga ubutumwa ahantu duheruka kumena umushike hitwa mu Giswahili aho hantu twahamenye umushika abantu bose bagiguku Imana iradufasha bamwe ndabona muramaze kuhagendera Yesu nashimwe hanyuma rero abakana kamwe karambarira ngo urumva rero pastor ngo mbabarire cyane urumva ngo haraca ngo umuntu ngo yimba ngaho wacashira y'ibintu ngo none rero ngo yavuze ngo mubitambutse muzoca mupfa n'uyo muntu nuwaye ngo yari ameze ukuntu ngo yari yambaye ikanzu so yari umugabo ngo hego n'agakofero so ni wabonye bihamba hehe ngo aho hanyuma Imana yo mwijuru ntiwadutumye hango dupfe aha twaje kugira ngo ijambo ryawe ryaguke shike hose none rero ibintu ndabitituje cyandagenda tugiye na protocole twarayigishije gukura urabana ntifa kuzana duketo twari twose nk'uducivutu nkako hanyuma nyamuntu araza ngo genda uhamagare pasitori ati wewe urondera pasitori rinde ati genda umubwire ko ari jewe wewe nde hari iwanyu mu musigiti shehe yamaze kwinjira bahora bagenda kumuhamagara ngo hari umuntu akurondera hanze ngira icyo umukenereye urumva yari ahagaze nyahantu ngira nibyo yari yatongereyeho acahagarara impande yaho kugira ngo nze guhagararaho tuyagireho aho hantu rega haraguye umwana arahwera kopo ni ukuvuga ngo haciye haza imodoka uyo muntu aragenda yaciye agenda ngo uranze kumuhamagara ngo ntacyo iyo modoka ikirazi ihagararaho haca haza kana burya bwana buto bw'imyaka 2 gaca kicaraho hahandi nyene umushoferi acaraza yinjira mu modoka caragafi cyonyora abasenzi bariko barasenga bati none gamana ati haje hagira hagu umupasitori najya niwe yagiragwe iminsi ni mibi twambarire iminsi kuko iminsi ni mibi tugaruke kwa Dawidi rero asharahagarara ahagaze atumviriza rero wa mugabo nimba ari bya bindi by'iterabwoba umenyereye jewe ndafise Imana iyo uri kuracokora nyene we ntayuzi mugabo jewe ndayizi kubera ko ndayizi yabanye nanje na wewe irakugira nka kimwe muri bya bindi byabigwanishwa rero yatora byabigwanishwa yambara
nibyo byamufashije gutsinda Goliyati. Yaciye atora ibuye rimugemaha, aca aratemba, aca ariruka, amuca izosi, aca ararimanika. Haleluya, Yesu nashimwe. Hagera mu bintu by'agaciro, mu by'agaciro dufise muri histoire y'ivy'Imana, turacyafise n'iki kigwanishwa ca Dawidi yatsindishije Goliyati. Kiri mu bintu tuzigamye nka rya cumu rya Fenihasi. Ibyo ni ibintu bizigamwe mu bintu bitwereka ubushobozi bw'Imana bwagiye bukorana n'abakozi. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwanya Goliyati abarapfuye. Akaririmbo rero gaca karahinduka. Mbe turagowe iracyaririmba. Amashimwe n'icyubahiro. Umva karirimbo karahinduka. Yesu nashimwe. Umuntu yambaye aragarukana umunezero kuba ubuze. Yesu nashimwe. Imiryango y'uno munsi irakeneye kwambara. Ishengero ry'uno munsi rirakeneye kwambara. Abakozi b'uno munsi turakeneye kwambara. Igituma nuko iminsi ari mibi. Iminsi ni mibi. Iminsi iragoye. Yesu nashimwe cyane. Twari gusoma ingene iminsi yahindukanye Dawidi, nivyahereye aho umuhungu we Absalomu aramuhinduka, urana guhinduka n'umwana wavyaye. Niyo minsi turimwo, aho abana bavuga ngo guipapa gofuma rupfa tugasigarana itunga, bagasiga isabuni muri dushe ngo runyerere rumene umutwe, ukamenga hari iteye ko umuntu yogira sigari impfuvyi. Ni minsi mibi idusaba kwambara, dusaba kugira inkomezi. Umwana we Absalomu aramuhinduka, amuhindutse ahitana abantu baje inyuma yiwe bagomba gukubita kudeta se Dawidi. Dawidi rega atemaguza arahunga kuko umwana wiwe yamuhindutse. Atemaguje agahungura abona umuntu ahunga, nahunga ari umuntu uri nyakubahwa, ahunga bunda, ahunga nyegera. Hanyuma rero uwitwa Shimeyi ngo aramurwa, agagengera kagenda wawe ihaye ubwami. Dawidi yari yambaye he? Uzohura n'abagutuka muri no minsi, uzohura n'abagucoko, utambaye bizoca bigaragara ibiri muri wewe. Ngo yanteye ishavu menga n'ikintu yatoye aramutera, kumbe yavyuye ibiri muri we. Yesu nadufashe cyane. Umuntu yambaye ibi bipimo bigiye kuza. Dawidi umuntu amutwaje ibigwanishwa aravuga ati ivyo bintu byoshoboka umwami nkawe kwacokogwa turi ngaha mpuruhusha. Jewe ngene ndamukizose ati duhuriye hehe ga mwabahungu baseruye. Duhuriye hehe mwe. None ni Imana, nimba ari Imana imutumye kugira ngo nje kugipimo. Erega ibipimo biraza kugira ngo birabe ko wambaye. Yesu nashimwe cyane. Nimba ari Imana imutumye kugira ngo apime arabe ingene meze, none we niwe wacu umubuza. Mureke Imana izora ibi bitutsi byose ntutse mu gishingo cyabyo nk'umugisha. Yesu nashimwe. Umuntu yambaye iherezo ahereza ku ntsinzi. Umuntu atambaye iminsi yose ahereza ku kumaramara. Abahemuka atanyanduruko nibo bazoteterwa. Turiko turaja abizigiye uhoraho ntibazokwigera bamaramara. Yesu nashimwe cyane. Ndarangije. Yesu abaha umugisha. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye aya majambo urungitse muri no shengero. Ubahe kwambara muri no minsi yiherezo. Nanje uzumfashe Mana sinze ntsindwe n'ivyo navuze. Urakoze kubikoze. Ndasengeye umukozi asigaye inyuma umuhezagire. Jambo ryawe rigira ubasha ko ryabugize muri Efeso. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.